Niriwe bakunzi b'ikinyamakuru Akiwacu Magazine, ikintu ca kiganiro inkino na Akiwacu. Tuja kugaruka kuri bimwe vyaranze Primus League nga mu Burundi. Tugaruke kuri beach soccer, tuvuge amakuru ariko aravuga ku bakinyi b'abarundi bakina hanze y'igihugu. Tugende tuvuge ku bakinyi bakina mu Rwanda, bari mu bakinyi bahembwa cane. Tuje kuva ngaho twerekeza ku mugabane wa Buraya, aho turakurabira vyinshi hamwe vyagiye biba mu transfer mu nkino zakivanywe zabaye. Kwiganwa rya Copa del Rey rikorera muri Espagne sangwa ikaze. Turahera muri Primus League, harabaye inkino zibiri ku munsi wa gatanu. Interstar itsinda umugwi wa Tigre Noir kimwe kubusa. Kayanza United itsinda umugwi wa Top Junior kimwe kubusa. Ku munsi wa gatandatu harabaye izindi nkino zitatu. Rukinzo itana mu mitwe na Magara Young Boys. Buja City ikina n'umugwi wa Flambeau du Centre. Olympique Star ikina na Vitaro. Amarezita uko yagenze no ku munsi wa Mungu izindi nkino zitatu. Ubunyezereje kuba Burundi Sport Dynamique yari yahuye n'umugwi wa Message Ngozi. Musonga itana mu mutwe na Bumamuru Atletico ikina n'umugwi wa Aigle Noir. Muri beach soccer harabaye inama ihuza amarongoye imigwi yo mu cicaro ca mbere. Kwari ukuraba aho igice ca mbere c'inkino cari kigeze, umusaruro wavuyemwo hamwe no gushinga ihiganwa ry'icicaro ca kabiri. Ku bakinyi b'abarundi bakina hanze, tutangurire ku mukinyi ariko aravugwa cane mino minsi, Yusuf Ndashimiye Batazira Nyange ariko avugwa cane mu gihugu c'Ubufaransa mu ihiganwa ry'icicaro ca mbere Ligue 1, aho imigwi ibiri imurondera cane ariyo OGC Nice hamwe na Lens. Yusuf Nyange we yacaguwe umugwi wa OGC Nice areka kuja mu mugwi wa Lens. Ku busabe yari yahawe byose ndovuga yuko amafaranga yari nkamwe n'amabonus ya Jako, ariko we yacaguye umugwi wa Nice. Bamwe bagiye bavuga bati none kubera iki atagiye muri Lens kandi Lens uri mu kibanza ca kabiri mu higanwa rikuru ukurikirana n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Abandi nabo bakavuga ati yoba yacaguye neza. Bamwe bavuga bati none yoba yatinye kujya gatebe mu mugwi wa Lens canke byo byagenze gute. Ariko umugwi wa OGC Nice naho uri mu kibanza ca 10 ugeranije n'uwo mugwi wa Lens, uwo mukinyi bavuga yuko bamwe yoba yacaguye neza kubera ko nivyo naho Lens uri mu kibanza ca kabiri sumugwi wo bukomeye nka Nice, kuko nta myaka ibiri uheze uduze mu cicaro ca mbere gikuru co mu Bufaransa. Nico gituma rero Yusuf Nyange yoba yashimye gucagura uwo mugwi wa Nice ugereranije na no mugwi wa Lens. Turagenda ku mukira Miss nawe yagiranye amasezerano n'umugwi witwa União Desportiva Leiria, avuye mu mugwi wa Roda Giskelcade. Yawuvuyemwo basambuye amasezerano kandi bavyumvikanye neza, aho yari yakinyeho inkino 13 muri uwo mugwi mu kiringo yaramaze. Turagenda no kumugwi no kumukinyi Saido ntibazonkiza akina mu cicaro ca mbere muri Tanzania mu gwa Simba Sport Club, aho mu nkino zibiri zonyene amaze gutsinda ibitsindo 5, akaba amaze gutsinda ibitsindo 9 muri iryo higanwa. Muri Young Africa bamwirukanye bavuga yuko yoba ari umutama, ariko mu minsi hagiye hibonekeza n'agatukutuku kanse ko ngo sio muze sikuya ngo ntibwamwe ntihari mutama. Urumva rero n'ubu ariko arabica bigacika. Radio TV 10 Rwanda yashize hanze urutonde rw'abakinyi bahembwa neza mu gihugu cy'u Rwanda, aho kuri urwo rutonde dusanga ko abakinyi b'abarundi batatu nabo ni Hussein Shaban Chabalala ahembwa miliyoni 3,600 ku kwezi amafaranga y'amarundi, akabakina mu mugwi wa AS Kigali. Ku rutonde kwa kabiri mu barundi turasanga Ismael Shimirimana ahembwa miliyoni 3 z'amarundi ku kwezi akina mu mugwi wa Kiyovu, hamwe na Abedi Bigirimana ahembwa miliyoni 3 nyene akina mu mugwi wa Kiyovu Sports. Tuva ngaho twinjira i Buraya, aho twe kurabira hamwe urukino rwa kivandimwe rwahuje umugwi wa Paris Saint-Germain hamwe n'umugwi wa Al Saudi Star, aho yabaye imigwi ibiri wa umugwi wa Al Nassr hamwe na Al Hilal wahuje abakinyi kugira ngo baje guhangana n'umugwi wa Paris Saint-Germain wo mu Faransa. Habayeho ugusubira guhura hagati y'abakinyi b'ivyamamare nka Lionel Messi hamwe na Cristiano Ronaldo. Vyari ibintu byose cyane, aho ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ibitsindo 5 vya Paris Saint-Germain kuri ibitsindo 4 vya Al Saudi Star. Ku ruhande rw'abo bakinyi b'ivyamamare bari bahuriye mu ubwo rukino harabonetsemwo bose barinjije. Cristiano Ronaldo atera double, Lionel Messi atangura kwinjiza igitsindo. Muri ubwo rukino nyene
umukinyi yaranze urukino yigenje neza akaba yabaye Cristiano Ronaldo. Ivyo bikaba byabaye vyiza cyane nk'umukinyi ariho yaragitanguye gukinira umugwi ku nshuro ya mbere, inyuma yaho yari hari haciye iminsi mike agiranye amasezerano n'umugwi wa Al Nassr. Ku rundi ruhande turagenda mu matransfere imigwi imwe yikomeza, ndavuga Atletico Madrid isinyisha umukinyi Memphis Depay yahora akinira Barcelona agu miliyoni 3 gushirako n'amabonus. Ku rundi ruhande umugwi wa Arsenal ugura umukinyi yitwa Leandro Trossard. Ivyo nivyo twavuga mu matransfere yagiye aba muri nondwi heze. Turagenda ku kandi gakuru kariko karavuga cyane aho twavuga ati ni Feyenoord ya Ronaldo. Amashene televiziyo amwe yo kwisi ariko aragura uburenganzira bwo kushobora kwerekana ihiganwa rikuru ry'icicaro ca mbere muri Arabia Saudite, aho twovuga LMC Sports, Sport ya Italia, tukimeno na chaîne Sport TV na L'Equipe hamwe na Esport. Turagenda ku yindi nkuru kiravugwa mu rwa Juventus aho bavuga yuko bayikuye amanota 15 kubwo kugira amanyanga migwa nigurishwa riheze, aho biboneka yuko itahovye ariko yagura amafaranga abakinyi benshi. Ubu yakaba yavuye mu kibanza ca gatatu yahoramwo ikaba yisanze mu kibanza ca 11 muri Serie A mu gihugu c'Ubutaliyano. Turavangaho tubandanirize mu gikombe c'umwami muri Espagne Copa del Rey aho habaye tirage au sort kuntu imigwi izohura mu gice ca kane gishira icanyu. Uko imigwi izoshihura Real Madrid izohura n'umugwi wa Atletico Madrid, Barcelona izohura n'umugwi wa Real Sociedad, Valencia uhura n'umugwi wa Atletico Bilbao, Osasuna itana mu mitwe na Sevilla. Kuyandi makuru ariko aravuga mu mugwi wa Real Madrid, umumenyereza Carlo Ancelotti n'umukinyi Rodrigo Gaz barafitaniye akagorane. Ancelotti yambwiye yuko umuntu amusohoye akiriza ni ubasohose aja kumuramutsa, ariko Rodrigo Gaz mu gihe yaramusohoye Real Madrid itana mutwe na Villarreal ntiyagiye kumuramutsa. Abantu batangiye kuvuga yuko hamwe n'amenyamakuru yuko bishobora kubacanisha. Ku rundi ruhande ku bakuru kalima tworangiriza ko gashobora kuryohera nk'umugwa Barcelona nuko umukinyi Ferran Torres kuva ku munsi wa kane byariko birandwa n'ibinyamakuru ahanini Onda Cero kivuga yuko yoba ari kumwe n'umu psychologist, umuntu araba tugana two mu mutwe, bivuga yuko yoba yaragize ihungabana ryo mu mutwe, ubu unyibiye kumera neza. Zabindi bavuga ngo arashika ngo beri goal ngo ntiyirize kumbure ngira byabigiye kurangira. Ikiganiro twateguriye kiba kirangiye ngaha anje naho ku munsi wa Mungu igihe cy'isazi binkike. Bless up.